genda muri ivyo bihugu byose urabe ugende muri Kenya usanga y'abarundi bariko baraja kurima bariko baraja gukora utuntu aha hari umukenya ubona nga hari karaza gusaba akazi hari umuganda ngaho urabona aza gusaba ngaha akazi hari umuzambiya ngaho ubona aje ngaha kuyerera ngaha hari umutanzania uje kurabona ngaha aza kwirukanga mu tuntu arinza aza ngaha baje kugura agashope kiwe ngaha kugira akora ivyo akora twateza kuduza ubwo bwenge tukabuduza muri urwo rugero ivyo rero ntibikorwa turi kuri tere y'ivyondo hari hasi dukora twese tuva yanga nivyo abanyamigambwe baba bari mu biki kwirukanga kuri tere kubivuga gutamba no nibikunda abatamba bateza gutamba nibaje bo hasi mugabo abantu baba concepteur bategeza kwicara mu biro bakimvira bakamenya twagiye kurondera ibi iyo utayihangiro wari ufise abari ryo watiye canke ari ryo wumvise ku bandi iyo riri mu mutima wo ritakaza gute umuntu wari wese bomwigirako yego namwebwe ubwanyu hari ivyo mwagirageje ko muri vyakunze hari n'ivyase iyo bishitse mu gacika intege mwisubizamo motivation gute jewe sindigira ncika intege umuhizi w'igitangaza Mandela ni wavuga ati igihe cyose ingamba njamwo ndatsinda canke nkiga umwana umuvyaye umurera akiga kwicara rimwe na rimwe wateretse washigikiye ukazobona yaguye aravura bikanka agatambuka akagwa urigera uvuga ngo umwana ngo vyanse ko atambuka twese niko twatanguye ubu turatambuka ntitwigeze rero gutembagara ntibivuga ko twananiwe ariko hari ikintu wewe ubuzima bumaze kukwigisha uvuga ati byinshi cyane byinshi cyane igenza buhoro mfise uno munsi sibyo nari mfise imyaka 30 nkajewe ndakunze kuraba kenshi kuva ngiye kuraba ingene abantu bagwanye muri CNDD n'abagwanye muri FNL ingene biyumvira kumwe igitandukanye bafise nuko bamwe bose bagira bati vyo bari twebwe tubikoze none umva arabaopoza bose bumva kumwe bashaka ngo intwaro yomera gutya yomera gutya intwaro yoshingira kuri babivuga kumwe bose bwa mbere wamengo ni ishuri rimwe igitandukanye bagira ati bibari twebwe tubikoze atari twebwe ntibikunda iwacu abarongozi benshi birirwa ngo bagiye kuri tere kwiyamamaza bamara imyaka yose bariko bariyamamaza kugumuja mu banyagihugu ngo ugiye kuri tere hehe icara uje ku mashini uhamagara incabwenge mwinyegeze ico bita marotrete kugira ngo uzane ivyiyumviro amba concepteur babikore hanyuma aba aja baza kubishira en musique kugira ngo ingene bifatangana n'ibindi gushika ku mu executor ingene aza kubikora naho bihera igihe ivyo bintu tubifata nk'ibisanzwe twese tukamanuka gukorera kuri rwa rubuga rwo hasi gugwagwa go gusororera abantu ngo baduha amajwi tuba twatakaje imigwi ya politike tuba turi mu rugezo rwo gukirimbirana uco usanga umuntu w'umudokteur umurisansiye umumetre uwagize diplome A1 diplome A2 twese tumeze nk'umwana atagiye kwishuri twese turiko dukirimbira mu vyondo hamwe usanga umugenerale umuministre bose bariko biruka iyo kubintere kwa kurongera parcelle bose bariko biruka hose bariko barafata hose ngo ma parcelle nibikunda hategeza kuba intunganyo igihugu ingene gitegeza kumera abantu babitunganya rero ntibaba bariko bariruka mu makioske abantu babitunganya ntibaba bariko bariruka korora ingurube n'inkwavu abantu babitunganya ntibaba bariko biruka muri ivyo bateza kuba bashize umutwe hamwe kugira ngo ivyo bintu babitunganye ivyo rero kugira bibeho ni utawuri ingene ibihugu by'abantu benshi twebwe dusaga aho gatonyi karimo n'abantu bake imiliyoni 12 turacari bake ibihugu bidukikije muri Tanzania hari abantu imiliyoni 80 ubu muri Kongo 120 z'imiliyoni muri Uganda bageze ku miliyoni 40 mu Rwanda baratuje ubageze hafi ku miliyoni 18 z'abantu twebwe tufise miliyoni 13 munsi ya 13 twategeza gutunganya neza ivyo bintu ni gutere muri abo bantu bafise abo bantu bose bangana ko onye bariko barabaha akazi iwacu akabiriho duhunga genda muri ivyo bihugu byose urabe ugende muri Kenya usanga y'abarundi bariko baraja kurima bariko baraja gukora utuntu aha hari umukenya ubona nga hari karaza gusaba akazi hari umuganda ngaho urabona aza gusaba ngaha akazi hari umuzambiya ngaho ubona aje ngaha kuyerera ngaha
hari umutanzania vyo kurabona ngaha aza kwirukanga mu tuntu arinza azanga habaje kugura agashope kiwe ngaha kugira akora ivyo akora. Dutwateza kuduza ubwo bwenge tukabuduza muri urwo rugero. Ivyo rero ntibikorwa turi kuri tere y'ivyondo hari hasi dukora twese tuva yanga. Nivyo abanyamigambwe baba bari mu biki kwirukanga kuri tere kubivuga gutamba no nibikunda. Abatamba bateza gutamba nibajye bo hasi. Mugabo abantu baba concepteur bategeza kwicara mu biro bakiyumvira bakavoyaje bakamenya twagiye kurongera ibi. Ariko umengo urahebuje abarundi. Ndabahebuje gute kandi nakubwiye ko ndiko ntanga umwizero kuba nshobora kuvyimvira ubusinda vyimvira je nyene turi benshi ariko turavyiyumvira. Igisigaye nuko tutarafata ikirindi. Ivyo rero navyo bizofata umwanya. Bizofata umwanya. Mugabo niyo ntango yo gukira. Mugabo sinja kubwira abantu ngo je ngo mfise maji ngo izotuma ngo ejo ngo bikoroka biva hejuru noya. Bitegeza gutegurwa. Biteza gutegurwa. Nivyo manifuza akakanya ndagafata kuya umuhamagaro ndawukura he naho kwiyumvira kumara umwanya numva yuko ivyo ntabivuga kubera jewe ibi sindabivuga kugira ndondera amajwi ndabivuga kugira ndonka abarundi benshi tubihurizako nayo amajwi yaroroshe kuronka iyo maze kugera ku kintu nk'ico amajwi aroroshe. Ubu nkeneye kwiyumvira ni gute roronka abantu 50 ijana amajana 3 ibihumbi 5 tushobora kwiyumvira uko umuntu ari mu Kirundo umuntu ari Nyanzarake akavuga ati bijya bintu nivyo kandi ndashaka kubikoresha ataraga gukwegera ko ngo Francine umuhutu ngo turahuje ngo Francine ngo no Kristo ngo Makatolika ngo turahuje ngo Francine ngo no munyamujingo bijumura ngo turahuje ngo Francine ngo yamukigitega ngo ivyo n'amafuti. Nkeneye ko abantu duhuza avuga ati iki kintu nagitahuye narize kubera iki nagize kubera iki nayibunda ya makamera muyafise kugira ngo atumarire iki amara iki nuko abantu teza kumenya urugero turiko je rero sindi ku rugero rwo mu vyondo sindi ko ratabatanga ntegeza gucisha abantu ubwenge ivyo tuzobamwo nimera kubwira uno munsi igihugu cyacu gifise abagenero bangahe bazokukuruka vuba baratahura ingene bizogenda. Gufita amahera mu nzu nimba bafise ibifaranga mu nzu sivyo bizobatunga ntibikunda. Hatiza ko ari igihugu ciyumvira. Dufise abantu benshi babaye mu butegetsi benshi urababona abaporona benshi bahora mu butegetsi abaproje benshi abateze bavuye bahora mu butegetsi bose baraha muhura bari ngaha bimaziki bariko barasaza badashobora bamwe kwico bifuza. Hategeza kuba intunganyo y'ivyo bintu. N'abariho rero ejo bazokukuruka bazovaho ikinababaje nico babibaza ngo barashobora kwitekera amahera ntatekegwa hatekegwa umwimbu amahera ashaka kuyagira amamiliyaridi ukabura ico yagura mu gihugu cawe. Tateza kumenya uti umwimbu dufise nuwuhe dufise umwimbu nyabaki dufise iki concurrence jizo baride twese turashaka kuba twabaye aba millionaire abantu bose bavuga ngo ndabona amashira hamwe menshi bungaha babwira abantu ngo millionaire ngo kugira ngo ube mu millionaire bariko babwira abantu ngo ico bika ngo marketing biki ngo ngene bo ba millionaire. Ikibazo suko ba millionaire ikibazo no kumenya tuzogura iki hari umwimbu uwuhe. Twe turi bato muri iyo myaka iheze mu za 85 90 igihugu ca Kongo cari mwa ba millionaire ifaranga rimwe ry'u Burundi ryavunjwa amahera y'amakuta nyimbatara mazayire hafi ibihumbi 10. Idolare ryari rigeze mu myaka 1994 idolari rimwe ryari rigeze hafi ku miliyoni 15 z'amazayire. Byari bipapuro. Ariko gufita amahera rero siyo nyishu. Ikibazo ni gufita ivyangombwa ivyankenekwa nibiharage n'umuceri itomati ivyo bintu tuama dukeneye misi yose nivyo vyankenekwa ibikurikira nizi mpuzu ibintu dukenera nivyo imiti uno munsi mutugurwa ngaha paketi ya paracetamol mu misi yahera yagugwe 150 ubigeze ku gihumbi kirenga. Paracetamol no uta umuti muto abantu bashobora kugira ibyo bita albendazole umuti w'inzoka baha umwana kare kwa muganga bawuguha gusa ubu unyuragurwa nivyo mba nibane duteza kubiconserva naye bagira ngo barafisa amahera arahera hasigara umwimbu. Ibi bihugu vyacu vyarabayeho imyaka ibihumbi n'ibihumbi atari ufranga ruhari hari umwimbu abantu baragenda mu gihugu bakamura ivyo barya indya zari zuzuye aho baca
nico catumye bageraho bakagushikaho batuvyara. Uno musi rero turi muri societe baza ngo dufise amahera. Amahera ni igikoresho situnga. Tegeza kumenya ivyo tugura. Tugira ivyo rero biratunganywa ntivyizana ntivyaduka. Hanyuma kubifita wenyene kuko uri president, kuko uri umushikiranganje, kuko uri general, kuko uri ministre, kuko uri umutegetsi, kuko muri mu mugambwe bibaha birabondesha. Bibuzuza kwa abansi, bibuzuza ko ibishabisho by'amabariko baravuga ngo ni muveho, bibuzuza ko umuvumo murinda muvaho bose bagira bati sitwe twobona muratemvye. Iyo benshi bashikira umwimbu neza bizana umuhezagiro kuri bose kuko niyo uteretse telefone aho nta wikorako, niyo uteretse haji ivyawe uraja muhira ukabisangaho. Kera wara dusa nk'abayegereza ku musozo w'ikiganiro ni gute bino vyiyumviro mufise mwe mubona ko vyobogora Burundi canke ivyo tabara Burundi byoja mu ngiro mu gihe namwe ubwanyu mwemera ko muvuga ko abashigwa imbere si uguhiganishwa ivyiyumviro. Ubwa mbere ibi bintu byinshi tuvuga vyitwa ibigenda nabi birigishwa n'ibigenda neza bitegeza kwigishwa. Uvuze rero ngo ni gute jewe ndifuza yuko abantu twiyumvira kumwe bagwira bakaba benshi. Kwiyumvira kumwe ntibivuga ko bateza kubibona nkuko ndabibona. Baduza urugero rwo kwiyumvira. Hakaba ico no kwita iyo débat contradictoire. Nkuko ingene mvuga ingene amashuri no yatunganya. Nkumva wundi avuga ati naje ndaduze kuri urwo rugero twayatunganya uko. Ibintu twabitunganya uko. Hakaba iyo débat. Ntihabe kugendera mu rugogwe. Hakaba ukuntu twese abantu bati ibintu biriko abantu bariko bariyumvira. Hanyuma kugira bimere neza tugakuraho gose iyo nyigisho yo kuvuga ngo banaka nabansi ikavaho. Canke ngo naka n'umuopoza. Oya, nta murundi numwe ari umuopoza. Nta numwe. Umuopoza w'iciyumviro cyane. Oya, ni urigera wumva muri Iburaya bavuga ngo n'umuopoza. Marine Le Pen muri France urigera wumva bavuga ngo n'umuopoza. Urigera wumva abademokrate bavuga ngo Trump n'umuopoza. Kuki wacu tubivuga. Nta numwe ari umuopoza. Abantu bose barakunda igihugu cabo. Abantu bose barifuza ko kimererwa neza. Kuba rero uri ku butegetsi ntibigira abandi abaopoza. Kuba mutiyumvira kumwe ntibagira abaopoza. Mushobora kuba mwiyumvira kimwe mugabo mutiyumvira ko gikorwa kumwe. Nka jewe ndakunze kuraba kenshi kuva ngiye kuraba ingene abantu bagwanye muri CNDD n'abagwanye muri FNL ingene biyumvira kumwe. Igitandukanye bafise nuko bamwe bose bagira bati vyo bari twebwe tubikoze. None umva arabaopoza. Bose bumva kumwe bashaka ngo intwaro yomera gutya yomera gutya intwaro yoshingira kuri babivuga kumwe bose bwa mbere wamengo nishuri rimwe. Igitandukanye bagira ati bibari twebwe tubikoze. Atari twebwe ntibikunda. Niyo mpari bafise ahanini. Rero nta uri umuopoza wundi. Nico gituma nabwira nti dutegeza kuduga muri urugero iyo débat ibuko. Hanyuma kugira kandi bikunde nuko uba ari imbere. Yaba ari Francis n'abandi bose yumva ati sinzokwama ngaha. Uno musi ndashobora gukomereka ndashobora no gupfa bivuye ku kindi kintu. Ntegeza kunyarutsa kugira ngo abo tuvyumva kumwe babitahure ntaragenda. Ico kintu gitegeza kubakomera kugira ngo bishike. Hanyuma uko muba benshi rero ikiba gisigaye nuko muronka ikibanza cyo kubikora. Atari nka kujya bavuze ngo muhamagare nakangwa giraka. Oya, hateza kuba système de gouvernance y'abantu bavyumva. Idafatiye kukuvuga ngo nakatwamuhaye. Oya, Jesse nkeneye wumpa. Abahari ni babikora uko bavyumva. Bibananiye bamenye ko bibananiye. Habindi système, ama système abantu ashingiye ku ingene ivyumviro bimeze. Nayo uvuga ngo twebwe turahari ikizopfa tuvuyeho. Ntibizokunda. Naboni bazogoka turi kumwe ngaha. Hari bavuga ngo kera ntibazovaho. Intwaro zake ibi si vyadutse. Si vyadutse. Kera twe turi abana bahari bavuga ngo ntizopfa tuvuyeho. Nabandi bakurikiye ngo ntizopfa tuvuyeho, puruta baravuyeho. N'abahari bazovaho. Iki nababaje. Les conséquences amagogo biriko biradutera azobari mabi kuruta. Kuko abambere bo banavuye ifaranga ari gifisa agaciro. Abandi bazovaho ryarataye agaciro batagishobora no kwigurira ikiyeri. Rero nivyo twateza kuja mu bantu bakumva uti rero vyofasha gute igihugu nukuba benshi. Nico namashima. Kumpamagara ngaha nkavuga utwo duke mfise. Utwo twenge duke nshobora kuronka nkadusangiza benshi. Uwo mwizero nkawurema. Nkerekana ko iki gihugu mugani uraho ngo kiri kugahiye kubera iki turiho nk'abantu. Abarundi
benshi bakurikirana ndaraba abantu bakurikirana ivyiyumviro byanyu uno munsi ama televiziyo en ligne ni menshi abayakurikirana benshi cyane barashushe bakeneye ivyiyumviro bakeneye ibintu haracasigaye gusa kamwe kw'ivyo bintu bigira akamaro bishika hakagira abantu bafata ikirindi bakabikoresha ico rero kirategurwa nta kibazo niyo ntumbero je mfise 2027 uzohiganwa nawe kugira ngo bino vyumviro hageze go higo gose cyane turiko turabitegura yego birimwe inzitizi nyinshi ni zimwe navuga ko je ntazidogerako abahari bashiraho inzitizi kubera ibituma byinshi ntibashaka kuvaho ntibashaka n'undi muntu yogira ico yomara kandi ndabatahura nico bita mu gihugu kugira umutima mworo iyo abantu bafise umutima mworo ntibumva uwundi byo niko bimeze bitandukanye mugabo nanje nzoguma ndiko ndarema ubwenge bushoboka kugira ngo inzira ziboneke utunyuro tuboneke mu Giswahili bavuga ngo mwenda pole hajikwayi ugenza buhoro ntatsitara nanje nivyo ndimwo nzogenda buhoro kugira sinsitare nzogenza buhoro abantahura kugira ntibatsitare kugira ngo ibifashi bibe bike niko numva mugabo na ntegeza kurema ubwenge butuma tuhashika nk'ibi byose bagize amategeko atandukanye kuduza amakosyon ivyo byose nibiriho mugabo nivyo maniko ndavuga nti biba bitaryoshe na gato iyo umuntu aduza amahera akaguma atagaciro kuduza amahera ya caution ntibivuga ko yadugije ubu uri kuragaragaza igihugu cawe ko ata gaciro k'amahera afise kera kuri ndadaye acitoza 1993 caution yari miliyoni 3 ego no munsi ni miliyoni 100 ego ntibisigura ko bayadugije ico numva ubwa mbere bisigu kuko abanyagihugu bashatse kubihindura boyariha boyaronka kuko abifuza ibihinduka amahera ntiboyabura mugabo ico mba numva ku mutegetsi gisigura iki abari karemeza ati iki gihugu naragitabagaje gushikaho kugira witoze ndagusaba miliyoni 100 nico bisigura canke iyo siguru niwe uyumva gutyo none nije ndayumva uko nyene uragera ahantu uvuga uti ayo mahera ntaca kimaze ahubwo utayazanye ntiwokwitoza yego ariko nkuko kino kiganiro cacu citwa ishure ry'ubuzima umuntu wari wese bomwigirako yego namwebwe ubwanyu hari ivyo mwagiragije ko muri vyakunze hari n'ivyase iyo bishitse mu gacika intege mwisubizamo motivation gute jewe sindigira ncika intege umuhizi w'igitangaza Mandela niwe avuga ati igihe cose ingamba njamwo ndatsinda canke nkiga umwana umuvyaye umurera akiga kwicara rimwe na rimwe wateretse washigikiye ukazobona yaguye aravura bikanka agatambuka akagwa urigera uvuga ngo umwana ngo vyanse ko atambuka twese niko twatanguye ubu turatambuka ntitwigeze rero gutembagara ntibivuga ko twananiwe niyo nzira nico ndiko ndasigurira abantu ivyo ducamwo ibinogo amahwa amabuye inzuzi nivyo bikomeza abafisi iyo baje ukuriye ahantu mu nzu hari amakaro nk'uku ntiwopfumenye gutambuka tutegeza kubicamwo tegeza guca mu bisebuzi mu muyaga mu mvura ariko hari ikintu wewe ubuzima bumaze kukwigisha uvuga ati byinshi cyane byinshi cyane igenza buhoro mfise uno munsi sibyo nari mfise imyaka 30 naragize kandi ririko rirangirira akamaro hariho benshi batanaritahura batazi nico rivuga ndarishingiye ko ndagigisha n'abandi bose tegeza kugenza buhoro ico dushaka ntigiteza kuboneka igihe tushakiye tegeza kugenza buhoro tukagishikira tegeza kugiteramira bukebuke gushika kikaba atawe ducishije ku buhomba atawe tubijijije kuko benshi muri abo tubiziza dukuraho baba bariho nabo kugira bateramira ibindi duco guteza gutahura umuntu ashobora kugira
indoto canke icifuzo canke ihangiro rigateba gushika hari abahitamo guca baritati byaranse nakundi abatajye wari ufise abatajye wari ufise iyo utayihangiro wari ufise aba ari ryo watiye canke ari ryo wumvise ku bandi iyo riri mu mutima wawe ritakaza gute urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorerayo canke kwivuza yene nkurangire ntuzimire canke uzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka uramaze kumva b'indege yasize canke bakagenda bafise stress aha rero ntibagufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya 257 66 66 23 26 the best tribe ever ni washika uzombwira